bakunzi b'isamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, ndabaramukije ndabipfuriza umunsi mukuru mwiza. Turi ku munsi w'umukama wa 21 mu mwaka. Muri kumwe na Patiri Aristide Mutunguka, Patiri mukuru wa Paruwasi Ruyigi Diocese Ruyigi. Muze tuzirikanira hamwe ibisomwa vy'iranda vy'uno munsi. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'umuhanuzi Isaya, igabane ca 22 akarango k'19 kugeza ku karongo ka 23. Gisamirizwa n'izaburi 138. Igisomwa ca kabiri tugisanga mu baruwa umutumwa Paulo yandikiye abanyaroma, igabane c'11 akarongo ka 33 kugeza ku karongo ka 36. Inkuru nziza ni ya Matayo, igabane c'16 akarongo k'13 kugeza ku karongo ka 20. Igisomwa ca mbere. Ibyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Isaya. Ngiri jambo umukama yashikirije Shebuna, umukuru w'abarindashengero b'i Yerusalemu. Ngiye kukwirukana uve mu kibanza cawe, ndagukure mu gikorwa cawe. Kuri uyo munsi nzohamagara umusavyi wanje Eliyakimu mwene Hilikiya. Nzomwambika ikanzu yawe, ndamukenyeza umukanda wawe, ubukuru bwawe nzobushira mu minwe yiwe, abo umuvyeyi w'ababa i Yerusalemu n'abo mu Buyuda. Nzoshira ku bitugu vyiwe urufunguruzo rw'inzu ya Dawudi, gutyo niyugurura ntawe uzokugara, niyugara ntawe uzokugurura. Kandi nzomushimangira nk'imambo ahantu hagumye, azoba intebe y'ubwami ininahaye y'umuryango wa se wiwe. Iryo ni ijambo ry'umukama. Mukama, ubuntu bwawe n'ubw'imyaka yose, ntiwirengagize ivyahinguwe n'iminwe yawe. Mukama, ubuntu bwawe n'ubw'imyaka yose, ntiwirengagize ivyahinguwe n'iminwe yawe. Ndagushimagiza n'umutima wanje wose, ndagucurarangira imbere y'izindi mana, ndakubita inkoro hasi, nerekeza ingoro yawe nyeranda. Mukama, ubuntu bwawe n'ubw'imyaka yose, ntiwirengagize ivyahinguwe n'iminwe yawe. Ndashimagiza izina ryawe kubw'ubuntu bwawe n'ukuri kwawe, kuko waninahaje ijambo ryawe, izina ryawe ukarishira hejuru ya vyose. Aho nagutabaza waranyumviye, waranyubahuye, ukomeza umutima wanje. Mukama, ubuntu bwawe n'ubw'imyaka yose, ntiwirengagize ivyahinguwe n'iminwe yawe. Naho umukama ari hejuru cane, arabona uwuciye bugufi, uwishira hejuru akamumenya akiri kure. Mukama, ubuntu bwawe n'ubw'imyaka yose, ntiwirengagize ivyahinguwe n'iminwe yawe. Mukama, ubuntu bwawe n'ubw'imyaka yose, ntiwirengagize ivyahinguwe n'iminwe yawe. Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mw'ikete umutumwa Pawulo yandikiye abanyaroma. Ewe koraniro ry'itunga n'iry'ubwitonzi n'iry'ubumenyi vy'Imana. Ese ukuntu ingingo zayo atawushobora kuzitohoza, n'ukuntu inzira zayo atawushobora kuzitegera. Ninde yoba yaramenye iciyumviro c'umukama? Canke ninde yoba yaramubereye umuhanuzi? Canke ninde yoba yaramwitanze akamugabira ngo nawe azamusubize? Nkako vyose biva kuri we, kandi vyose bibeshwaho nawe, kandi vyose birora kuri we. Nani nahazwe mu myaka yose. Ameni. Iryo ni ijambo ry'umukama.
nivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko yashikirijwe na Matayo. Muri irya minsi Yezu amaze gushika mu ntara ya Sezarea ya Filipo, yabajije abigishwa biwe ati, abantu bavuga ko umwana w'umuntu ari nde? Baramwishura bati, bamwe bavuga ngo ni Yohani Batista, abandi ngo ni Eliya, abandi ngo ni Yeremiya, abandi nabo ngo ni umuhanuzi mu bandi. Yezu araheza ababwira ati, niho muvuga ko ndi nde? Simoni Petero yishura avuga ati, uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yezu nawe asubizayo amubwira ati, urahiriwe Simoni mwene Yona, kuko utabihishuriwe n'umubiri n'amaraso, ubihishuriwe riho na Data ari mu ijuru. Nanjye rero ndakubwiye ko uri Petero, kandi kuri uru rutare niho nzokubaka ekereziya yanje, n'ingabo z'ikuzimu ntizizoshobora kuyisenyura. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami bw'ijuru. Ico uzoboha ku isi kizoba kiboshwe no mu ijuru, kandi ico uzobohora ku isi kizoba kibohowe no mu ijuru. Agera ko yihanikiriza abigishwa ngo ntihagire n'umubabwira ko ari we Kristo. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Bavukanye muriko murakurikirana Radio Maria Burundi. Umukama uno munsi yaradushikirije ijambo rikomeye nifuje ko twozirikana mu ngingo zibiri. Ubwa mbere kugaragaza ukwemera kwacu, kugira kabiri uruhara rwacu mu kuremesha ukwemera. Ubwa mbere kugaragaza ukwemera kwacu. Umukama Yezu Kristo uyu munsi yabajije ikibazo nkoramutima abatumwa biwe. Mwumva abantu bavuga ko umwana w'umuntu ari nde? Mweho muvuga ko ndi nde? Bamaranye igihe kitari gito bagendana, yigisha ishengero nabo bumviriza, ahandi nabo nyene akabigishiriza mu kanyabake ari bonyene. Ibitangaro n'ibindi bimenyetso vyabuwe n'abahanuzi ko bizokwigaragaza mu gihe c'umuzo wa Mesiya birakorwa nawe izuba ryaka mu maso yabo. Yezu rero ashaka kumva ico abantu bamuvugako, uko bamwiyumvira. Ayibajije abigishwa biwe. Nanone bamwe muri iryo shengero Yezu yigisha n'ababanyi, inshuti n'abagenzi babo bigishwa. Barayaga nabo bakumva iryo bagona. Ni kibazo nkebuzo rero Yezu ababajije. Mwebwe bigishwa banje, murategerezwa no gukurikiranira hafi uko ubutumwa bwanje buriko burakirwa mu bantu. Ico kibazo no munsi Yezu arakibaza umwe muri twebwe aba Kristo, twebwe abo kwa Kristo, twebwe bizwi ko twitwararitse ko Kristo amenyekana ku isi yose. Ni vyiza ko haba ico gihe cyo kwibaza duti, mbega vy'ukuri Yezu Kristo ababanyi banje bamwakira gute, bamuzi gute? Mbega mu mubano wanje, mu gisata canje, muri paruwase yanje, mu muhari ndimwo, mu gihugu canje, abantu bageze ku ruhe rugero mu kwemera no kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza? Turashobora gufatira ku myifato, imico n'imigenzo y'abantu muri rusangi, abo tubana, abo dusangiye paruwase, abo dusangiye igihugu. Tugafatira ku nyigisho n'ingingo zifatwa mu gihugu, mu kibano, mu ngo, mu bo dusangiye kwemera muri ekereziya, je mu yandi mashengero. Ivyo vyose n'ibindi twofatira ko birashobora kudufasha kwihweza urugero rw'ukwemera Kristo abantu bagezeko. Ariko hari ibimenyetso bishoka bigaragaza n'ingoga urugero rw'ukwemera kumwe muri twebwe. Cyane cyane biboneka mu gihe umuntu ashikiwe n'amakuba, indwara, ubukene, iterabwoba bw'urupfu. Muri ivyo bihe niho haba hageze ko umuntu agaragaza vy'ukuri ko yemera kandi yizigira Yezu nk'umukama n'umukiza wiwe mu buryo butaziguye. Muri ivyo bihe vy'amayoberane, ukugira urumetso rw'umusaraba vyonyene gusa
birashobora guserura no gukomeza ubunywanyi umuntu afitaniye n'umukama wacu, kandi bikamushikana kure mu kuronka intabaro y'Imana. Uno munsi rero twibaze uko ukwemera kwifashe mu ngo iwacu, mu bo dusangiye umubano. Koko Yezu arazwi neza, arakirwa neza, kuko Yezu ashaka ko tugira uwo mwitwarariko. Ni naho tworonka naho dufatira mu gusenga dusabira ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza. Twibaze rero, none aha iwacu abantu bafashwe n'indwara ziyobera abaganga, icambere gica kiza mu mutwe nikiye? Ku bamwe simwe vyo kuja ku bapfumu. Abantu bifata gute iyo hageze kurondera amafaranga kuyagwanira, iyo hageze kugwanira amatungo n'amatongo yo mu miryango? Mbega bigenda gute? Ubwo benshi ntibabanza gukura umutamana w'ubukristu. Abakristu tuvukana tubana bafise amabanga muri ekereziya, mu vy'intwaro, mu migambwe, canke mu mashirahamwe yandi. Ubwo barahagararira neza ukwemera kwabo, bihagaragara mu mvugo, mu migenzo, mu ngendo no mu ngingo bafatira aho bajejwe. Aho ni ku ruhande rw'ingene Yezu atubaza ivy'abandi. Mweho mwibaza ko ndinde? Yezu ntiyagarukiye gusa kubaza abigishwa ico abantu bamuvugako, yarabahindukiriye nabo arababaza ico bamwibazako. Mweho muvuga ko ndinde? Birakunda kutworohera kuvuga ivy'abandi, tukanabacira n'imanza. Yezu rero aratubaza umwe wese muri twebwe, wewe naka mw'izina ryawe uranzi, uremera ko ndi umukama wawe, umukiza wawe? Kuko ukwemera turakugaragaza nk'abasangiye umuryango w'abemera, ariko gutegerezwa gushingira mu buzima bw'umwe. Ubunywanyi n'ubucuti umwe muri twebwe afitaniye na Kristu nivyo bihindukira bikubaka ukwemera kwacu dusangiye nk'umuryango. Yezu rero mu kumbaza, akubaza nawe muvukanyi uko tumwemera, ashaka ko umwe wese aserangura ataguca iruhande ivyo vyose bicitambitse imbere yacu. Ivyo bimbuza, ivyo nawe bikubuza gushikirana rwose nawe ngo dusangire urugendo rutujana mu buninahazwa. Umwe wese yibaze, nta gicumuro nicaranye kimbuza kwakira Yezu, nta busuma, nta buryarya, nta karengane, nta shari n'inzigo vyatsindara muri jewe, nta bigirwamana biri mu nzu iwanje, ntavyo ncubakiye ko bintandukanya na Yezu Kristu, nta binyagano maze iminsi niginamwo, nta biturire, nta nyungu z'umurengera ndiko nubakira ko ubutunzi bwanje. Yezu arindiranye igishika inyishu kuri iki kibazo akubajije nanje ambajije. Wowe wibaza ko ndinde? Tumwishure, tugaragaze ukwemera atari mu majambo gusa, ariko cyane cyane mu bikorwa, mu myifato n'imigenzo bigaragaza ko twemera kandi twishimiye Yezu Kristu we Musa. Ubugira kabiri, uruhara rwacu mu kuremesha ukwemera. Petero yaraserukiye bagenzi biwe mu kugaragaza ukwemera. Uri Kristu umwana w'Imana nzima. Ko kwemera kwa Petero kwatumye Yezu amushimagiza, mbere amumenyesha ko kuri we ari hazokubaka ekereziya yiwe n'ingabo z'ikuzimu zitazoyisenyura, kandi azoshikirizwa imfunguruzo z'ubwami bw'ijuru. Turatangarira cane iryo teka Petero nk'umwana w'umuntu yatewe, agahabwa ububasha bwo kubaha no kubohora, ububasha bwo gufata mu minwe imfunguruzo z'ubwami bw'ijuru. Nk'uko umunyezaburi yikamaza agira ati, umuntu ni iki ngo umwibuke, mwene Adamu ni iki ngo umwitwararike? Wahatse kumunganisha n'Imana, umutera iteka, umuha icubahiro. Zaburi y'umunani, karongo ka 5 ka 6. Petero igihe Yezu yamumenyesha ayo mabanga yose azoshingwa, nta nkeka ko yazirikanye cane ayo majambo y'iyo zaburi. Ekereziya iserukiwe kandi ihagarariwe na Petero yarabikijwe amabanga y'icungurwa ryacu. Ukwemera twama tugaragaza si ivyiyumviro abantu bagiye barahingura bafatiye ku bigezweho n'ibibabereye mu gihe cabo. Gushinza imizi kure, gushinza imizi mu kwemera kwa Petero nawe nyene yahishuriwe na Data ari mw'ijuru. Duca twumva ko ibanga Petero yashinzwe ridasanzwe, n'ubuguma aremesha uku kwemera yahishuriwe na Data ari mw'ijuru. Kukwemera kuremeshe mu bigishwa bagenzi we, akuremeshe mu bantu bose, abayuda n'abanyamahanga. Kandi igihe Petero na bagenzi we baronka mutima mweranda kuri Pentekote, baciye bafata amayira barakwira intara n'ibihugu, bashingira intahe Kristu umwana w'Imana nzima, bemeza ko ari we mukama
mukiza. Ivyo Petero yabishingiye intahe, mbere arabibambirwa hariya i Roma. Na bagenzi we vyabagendeye uko nyene, bamwe baraciwe imitwe, abandi baraterwa amabuye, abandi baratabwa mu matanure y'umuriro, bahorwa ukwemera Yezu Kristu bashingira intahe. Bavukanye, kugira ngo ukwemera kwacu kugume gutumbereye neza, ni ngombwa haboneke abaguhagararira. Abambere ni indongozi Umukama yama yadutoreye ngo bayobore igihugu mu nzira igana ijuru. Abo rero barategerezwa kwama bazirikana ko ibanga batorewe ritoroshe, bakama bumviriza rya jwi ryavugira muri Petero, agaca agaragaza neza ukwemera, mbere na Yezu akayimushimira. Twumvise ivyashikiye Shebuna, kubera gutakaza ubwizigirwa imbere y'Imana, yarahagaritswe mu mabanga yo kuba umukuru w'abarinda sengero b'i Yerusalemu. Ico rero kitubere inyigisho n'inkebuzo ku muntu wese azi ko ashinzwe amabanga muri Ekereziya y'Imana. Uretse abafise ubukuru mu muryango w'abemera bategerezwa kuja imbere bose mu kuremesha ukwemera kutagira imvange, mu wese muri twebwe arategerezwa kuremeshwa kwemera aho aherereye. Amabanga y'ubukiriro bwacu twarayabikije umwe wese ukwiwe. Urukiza rwanje ndarushinzwe, co kimwe n'urukiza rwa mugenzanje. Ntegerezwa kwama ngenzura ukwemera kwanje n'ukwa mwene wacu. Ntihagire ibipfa mu muryango ndorera, ntihagire abazimira, abatumbera inzira y'urupfu ndorera. Mbere ngerageza uko ushoboye kose kugira ngo kwemera gusagarare mu bantu, gukwira isi yose. Ntanga ivyanje, ntanga ingabirano zanje, nkoresha ubwenge Imana yampaye n'ubukomeze mfise, kugira ngo aho ndi hose Yezu Kristu amenyekana kandi yakirwa n'abantu bose. Bavukanyi, Umukama no munsi rero araturungitse iwacu, mu bacu, mu bagenzi twirwana ngo turemeshe kwemeranya kuri twarazwe n'abatumwa, tugaragaze mu myifato n'imigenzo yacu, twigenze nk'abakristu babushitse koko, bubakiye ubuzima bwabo bwose kuri Yezu Kristu, umwana w'Imana nzima. Twese rero duheze dufatane urugendo tugana ubunazo bw'ijuru. Amen.